muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nkuko mubiza ha mu Burundi amatora ni kuwa gatatu, Seni irahumuriza abazatora. Bwa mbere hariho abakozi ba Seni kuva ku bayirongoye gushika kuri bajye bari mu biro by'amatora. Bazaba bari ku murimo w'amatora, abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hirya no hino ico babuza ko bashobora gutorera aho bageze. Pierre Claver Kazihise ni umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi Seni. Ni mu kanya rero byose mu makuru y'ibiyaga bigari. Mu makuru yo hirya no hino ku isi, Nigeria yafashe indege yo mu Bwongereza yarenze ku mabwiriza akumira virusi ya corona. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu. Nkuko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, leta ya Nigeria yafatiriye indege yo mu Bwongereza kubera ko yarenze ku mabwiriza akumira icyorezo cya virusi ya corona. Fidel Nyonga baratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ingingo ziririza indege kuva no kuza mu gihugu ca Nigeria yafashwe haraheze indwi zitari nke. Bitekanijwe ko iyo ngingo ibandanya kubahirizwa gushika ku itariki 4 y'ukwezi kwa gatandatu n'imiburiburi nkuko bitangazwa n'ubushikiranganje bujejwe ivy'indege mu gihugu. Yamara indege zigenewe gutanga servisi zikenewe cyane nko gutanga ibifungurwa n'ibikoreshwa mu bijanywe n'ubuvuzi zirarekuriwe kugira uruja n'uruza. Umushikiranganje ajejwe ivy'indege muri Nigeria Hadu Sirika yatangaje ku munsi w'Imana ko indege y'isosiyete yo mu Bwongereza Flexjet yafashwe kubera yarenze ku mategeko yashizweho mu ntumbero yo kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Uwo mushikiranganje avuga ko iyo sosiyete yari yarekuriwe kugira ibikorwa bijanye no gutabara, yamara ko vyibonekeje ko yariko ikora imirimo ijanye n'ubucuruzi. Amenyesha ko iyo ndege yafashwe abayikora ko bakaba bariko barasambishwa kandi ko ibihano bikomeye bizofatwa. Kwitangazo abakoresha indege Flexjet bashikirije bavuga ko bariko babandanya gukorana n'abategetsi ba Nigeria kugira batorere inyishu ikibazo kihari. Muri Afghanistani umutwe w'abatalibani urigambye igisasu cyahitanye abashinzwe umutekano 7 gikomeretsa abandi 40 mu ntara ya Ghazni. Geoffrey Mutagoma yaduteguriye iyi nkuru. Umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano mu gihugu muri Afghanistan yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abateze icyo gisasu bari bagamije umutwe wa 703 ubuyobozi bw'ingabo bushinzwe umutekano mu kigo cya Afghanistan cy'iperereza. Umuvugizi w'umutwe w'abatalibani Zaibullah Mujahid yigambye icyo gitero avuga ko cyari kigamije uwo yise umwanzi watangije intambara yo kubarwanya no kugaba ibitero ku basivili mu turere tuyoborwa n'umutwe w'abatalibani. Mu kindi gitero abatalibani bishe abarwanyi 7 b'umutwe barwanya mu ntara ya Takhar. Umuvugizi wa polisi muri iyo ntara Khalil Asar yemeje iby'icyo gitero cyabereye mu karere ka Yangi Kara, avuga ko abatalibani 2 nabo bahakomerekeye. Mu cyumweru gishize uruhererekane rw'ibitero umutwe w'abatalibani wagabye birimo icyahitanye abana b'impinja na ba nyina mu bitaro byo mu murwa mukuru Kabul byatumye Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan ategeka ko hagabwa ibitero simusiga ku mitwe y'abatalibani n'indi mitwe y'iterabwoba. Abatalibani bari bamaze igihe batagaye ibitero nyuma y'aho basinye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri. Geoffrey Mutagoma, tugumane. Noneho tujye muri Israeli utubwira ukuntu urukiko rwahamije uyu munsi umuhezanguni w'umuyahudi icyaha cyo kwica atwitse umuryango w'abanyapalestina mu 2015. Inzego z'ubutegetsi zivuga ko Amiran Ben Uriel yajugunye ibisasu bigatwika mu rugo rw'umunyepalestina mu ntara ya Cisjordania bigahitana umwana w'amezi 18 n'ababyeyi be bombi. Undi mwana yarokotse ubwo bwicanyi bwabaye intandaro y'ubushyamirane bushya hagati ya Israel na Palestina. Ikigo Shin Bet gishinzwe umutekano mu gihugu cya Israel cyavuze ko uru rubanza ari icyitegererezo cy'ingenzi mu kurwanya iterabwoba rikorwa n'abayahudi. Sekuru w'umwana warokotse yavuze ko uru rubanza rutari bugarura abe bapfuye, ariko ko atifuza ko hari n'undi muryango wagerwaho n'ayo mahano. Umunyamategeko wa Ben Uriel wahanaguwe icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba aravuga ko azajuririra n'ibyo yahamijwe n'urukiko.
radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri Facebook ndetse na YouTube VOA radiyo yacu, no ku rubuga rwa internet wa@radioyacu.voa.com. mu kanya n'amakuru mu biyaga bigari. Duhere mu Burundi. Nk'uko mubizi, amatora azatangira ejo bundi kuwa gatatu. Uyu munsi komisiyo ishinzwe gutunganya amatora yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, yaboneyeho umwanya wo guhumuriza abaturage bazatora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana. Muri icyo kiganiro kwa bamenyesha makuru, umugwi Seni urashima ko imyiyamamazo y'amatora yari maze indwi zitatu yagenze neza. Icyo kiganiro c'imbere y'imisi ibiri kugira habe amatora nyezina, Petero Karaveri Kazisi arongoye uwo mugwi arashima abiyamamaje ko bigenjeje neza, akabasaba kwitegura neza. Iyi minsi twagomba gusaba ko iba koko iyo kwiyumvira tukirimbura cyane cyane ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyakozwe n'igikorwa cimirije c'amatora. Umwe wese mu bitoza yibaze uko yagikoze, ati ubwo amajambo nakoresheje yarabereye, ubwo ntaho noba naranyereye, hanyuma abanyiyumvamo bakazimira. Mbega nimba byarashitse ndabigorore gute? Mbega nditeguye kwakira ibizova mu matora? Mbega abanywanyi banje bariteguye? Ivyo ni ibibazo dutanga kw'impanuro ko abitoza kwibaza, kuko uko twame tubivuga, ijambo ryabo ni ijambo rikomeye, mugabo kandi ijambo ritezwa kuremesha, ritegerezwa gukebura n'ababiyumvamo. Mu matora kwa 20 kuno kwezi kwa gatanu, gutuma uja kugutorera bizoba vyemewe nk'uko bisigurwa n'umukuru w'umugwi Seni. Kazise atanga ibizosabwa uzoba yatumwe. Imbo zemerera imigwi gutatu kutarenga. Ubwa mbere, hariho umuntu abarwaye ari mu bitaro cyangwa umuvyeyi ari kwibaruka cyangwa mu kiriri, abo barashobora gutuma. Ubwa kabiri, hariho umuntu agendana ubumuga, kumbure bidakunda ko ashika aho batorera, nawe nyine afite uburenganzira bwo gutuma. Hanyuma hakaba n'ivyabona cyemeza ko koko iyo muntu afise ubumuga ashobora gutuma. Murazi yuko amatora abera hajya ku mutumba, biroshe cyane yuko uwo muntu baba bamuzi koko ari afise ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera. Ubwa gatatu, hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi. Uwo batumye bamuha karangamuntu yabo, bakamuha ikarata y'amatora yabo, bakamuha urwete rumugena ko ari we abatorera. Ubwa kane, bakamuha icemeza ko uyu muntu arwaye cyangwa se ari kwibaruka. Inyuma yo kwiyandikisha kugira bazotore, hari abarundi baza baragiye gukorera mu zindi ntara, abasabwa kwigora bakazoja gutorera aho biyandikishirije. Ariko naho biruko, umugwi Seni uratomora abazoba bafise uburenganzira bwo gutorera aho bazoba bageze. Bwa mbere, hariho abakozi ba Seni kuva ku bayirongoye gushika kuri bajya bari mu biro by'amatora, bazoba bari ku murimo w'amatora. Abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hirya no hino, ico babuza ko bashobora gutorera. Jejwe umutekano bacungera ibibanza vyo gutoreramwo no mu micungararo yavyo, abo baremerewe gutorera aho hafi bari. Hariho abajejwe guherekeza abanyacubahiro hamwe n'abashoferi babo. Hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu. Hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu Seni yahaye uruhusha. Hariho na mwebwe abamenyesha makuru abazoba bariko barakwirikirana amatora, nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse. Umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi hari ikindi yabwiye abamenyesha makuru, nuko abiyandikishije kugira bazotore ariko bataronse amakarata bazoronka uburenganzira bwo gutora nimba koko banditswe. Hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise, uwo arashobora gutora mu gihe harimo abantu batatu bamuzi mu bagize ibiro by'amatora. Reka ndagisubiremwo, mu bisanzwe abagize ibiro by'amatora nabaho ku mutumba nyine bazotorera.
igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afite ikarata y'amatora akabura ikarata karangamuntu mugabo bamuzi bazomwemerera gutora. Uwa kabiri bazokwemerera ni uwutora afise ibimuranga yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afise ikarata y'amatora. Umugwi seni umenyesha ko utazotamba wirorera mu matora yimirije. Kazisi arongoye uwo mugwi akavuga ko hari abantu mvamakungu 53 bazokurikiranira hafi ibikorwa vy'amatora. Abazoba bagizwe n'abakozi bo mu buserukizi bw'ibihugu vya Tanzania, Misiri, Ubushinwa, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria, Uburusiya hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho abarundi baturiye umupaka w'igihugu cyabo n'u Rwanda barasaba umukuru w'igihugu cyabo uzatorwa kwihutira gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Kuri iyi nkuru ya radiyo Ijwi ry'Amerika yafatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, dutega amatwi mugenzi wacu Diane Nininazwe. Bamwe muri abo banyagihugu baba muri izo ntara bashoboye gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku Ijwi ry'Amerika bavuga ico biteze ku matora yo ku munsi wa gatatu. Barashima muri rusangi ko mu ntara zabo ahanini atamidugararo yaranze ukwiyamamaza ko ari kumaze indwi zibiri. Gusa bavuga ko twasoroho dukomeye babonye ari uko ku bwabo abariko bahiganira intebe y'umukuru w'igihugu baterekanye neza ingene bazonagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu mu migambi bashize imbere. Mu komune ya Kabarore mu ntara ya Kayanza, Busiga muri Ngozi, Busoni na Bugabira mu ntara ya Kirundo basigurije rya Amerika kwitosekara ry'imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu muri rusangi na cane cane mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabashize mu bukene butagira izina muri no myaka 5 iheze. Abanyagihugu baba muri ayo makomune yegereye imbibe z'Uburundi n'u Rwanda babandanya basigura ko batswe umwidegemvyo wo kurondera ubuzima mu mpande zose muri ivyo bihugu gutyo ubukene bubirara hambavu icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mu gihe bahora biyunguruza ku ikarata karangamuntu bahabwa na commune bakaja gukora ubuzi mu Rwanda canke gukora ubucuruzi bubayabaye muri ico gihugu, ubu nta wemererwa kurenga imbibe adafise igitabo c'inzira passeport mu gifaransa canke muri karengane laissez-passer. Abashikiriza no makenga bakemeza ko abenshi bahisemo kureka kuja kwisuma muri ico gihugu kuko izo mpapuro zibasaba uburyo bwinshi. Iyindi mvo abanyagihugu bo muri izo ntara z'Uburundi zihana imbibe n'u Rwanda bashira imbere mu gusaba ko uzotorwa yo kwihutira gukemura ikibazo c'icuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi nitituka ry'ubucuti hagati y'imiryango yahanye abageni bitagishobotse kugenderanira kubera ico cuka. Aha tukibutsa ko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yatituwe n'imvururu za politike zadutse mu gihugu c'u Burundi mu 2015 zivuye ku kindi kiringo ca perezida Pierre Nkurunziza kitari gihurijwe ko n'impande zose. Ivyo bihugu mu vyo vyagirizanya harimwo ko ku mpande zose kimwe cagiriza ikindi kubika abakirwanya, mu gihe hari abakomeje kuvuga ko bamwe mu banyarwanda bari mu Burundi bahohotewe cane ko ico cuka. U Rwanda narwo rwagirizwa ku ruhande rwago ko bamwe mu Barundi barimwo abo babaravukiye muri ico gihugu birukanywe ku butaka bwaho. Nivyagirije u Rwanda rwahakanye rukavuga ko abirukanywe mu 2016 birukanywe kubera batagira ivyangombwa bibemerera kuba mu Rwanda. Diane Nininahazwe urakoze. Noneho duhamagariye Pierre Claver niyo nkuru atubwire ukuntu amashyirahamwe yigenga y'u Burundi akorera hanze y'igihugu afite impungenge ko amatora yo kuwa gatatu ashobora kubyara imvururu nk'izo mu 2015. Amashyirahamwe yigenga akorera hanze yemeza ko yakurikiranye bihagije ikirengo c'imbere y'imyiyamamazo mu Burundi ndetse no mu gihe cayo. Amwe muri ayo mashyirahamwe yagize urunani yise consortium rukurikirana ihonyango ry'agateka kazina muntu muri ivyo bihe byose ndetse n'inyuma y'amatora. Justine Nkurunziza atwara ishirahamwe Kusome ryamye rikurikirana amatora kuva muri kahise rimwe mu yagize urwo runani, avuga ko ikiringo c'imyiyamamazo caranzwe nuko utihanganiranira mu vya politike cane cane hagati y'imigambwe ibiri yabonetse ko ikomeye ku rubuga uri ku butegetsi CNDD-FDD na SNL utavuga rumwe na leta. Nukuri gushika uyu munsi nta kintu gihumuriza na kimwe twebwe tubona, kuko hirya no hino ku munsi turumva ngo aba bafashwe, aba bafunzwe, abari ku ntonde, hari habanyuruzwa, hari habicwa, n'ibintu biteye ubwoba, ukumva imishamirano hirya no hino. Nukuri ibintu byo kutihanganira ntaho. Ego amatora yarigeze kuba hari abantu bahiganwa
ariko ibintu biri muri aya matora ntitwari bwigere tubibona, cyane cyane amabi akorerwa abari mu mugambwe CNL. Ku bw'ayo mashirahamwe n'inani ibintu bitarabiwe hagufi ivyo vyabaye mu kiringo c'imyiyamamazo vyerekana ko inyuma y'amatora hashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bamwe bavuga bati cyaratuvunye ntidushobora kurekura, ntidushobora kukibaha, nitwe tuzotsinda. Hama abandi nabo bakavuga bati intsinzi ni gwacu kandi ntidushobora kwemera gutsindwa, ntidushobora kwemera, baratwivye kuva kera, ati ubu ntidushobora kwemera ko basubira kutwiba. Murumva rero yuko umuntu aravye ibintu vyo muri kahise, ikintu cyari cyo cyose kiragoshobora gushika hakaba umudugararo mu gihugu. Twere tugaca twibaza yuko ababijejwe y'abaseni y'abareka bari bakwiye kuraba bakavuga nti ntibasubire kudukwegera karambaraye kuko abarundi bararusha. Nta muntu n'umwana ari umwana arabona ati none abantu batarukiranira ko ubu muri iki gihe inyuma y'amatora batsinzwe niho bazobireka bikagenda neza. Yamara iyo migambi ihanganye yarumvikanye hamagarira abanywanyi bayo kwigengesera bakirinda gutana mu mitwe mu matora n'inyuma yayo. Uyu ni Evariste Ndayishimiye, umukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ushobora kwambara icaje gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru w'ishyira hamwe, ntuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira nasanze sinabantu bize n'amashuri menshi. None kugwa utazoba n'umusikiranganje, utazoba umuyobozi mukuru, ntuzoba na musitaneri ugacuja gukubita mugenzi wawe mubana musangira. Urumva ngene witeranije kantuzewe. Abo ni bene babandi y'amatora heze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze. Agatogwasa umukandida w'umugambwe SNL bihanganye nawe nyene aragabisha abanywanyi biwe ko botekana ndetse akavunira akagohe n'aboshaka kubasotora. Yaba umutegetsi, yaba umupolisi cyane w'urajeje umutekano, seni ico tubasaba bose nuko ubahiriza ingingo abarundi bazopfundika. Mwabantume dushaka amatora atekanye kuva mu ntango gushika ahere. Basirikare, apolisi, bakozi bo mwiperereza, ibikoresho mufise nibyo kudukingira, sibyo kutuvunagura, sibyo kutumara. Ico gipolisi Rwasatunga Gatoke naco nyene kiragabisha wohirahira gashaka gutoba amatora kw'inzego z'umutekano zizoba zarikanuye. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabivuze ariko arashikiriza uko imyiyamamazo yagenze. Cancana waruka muri no minsi ruriko rurashuha gwishusha canke rushushwa, ntagire rero umunyapolitiki abahenda. Indoto mbi yoyo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura akajagari nka bimwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu. Biya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu. Uri ko aravyumvira no mu mutwe amenye ko ari indoto mbi. Amatora azobacungerewe neza, hanyuma umuntu wese azogomba kwigira surivu azoheza asubizwe ku murongo ubwo nyene. Umukuru w'igihugu agiye kuva ku butegetsi Petero Nkurunziza yarumvikanye mu myiyamamazo avuga katari gake ko yamaze guha amategeko inzego zose zibishinzwe kugira ngo zikanure maremare igihugu ntigisubire mu ihumbi. Inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatatu w'iyindwi abarundi bazoburabira mu rugi kugira ngo bitabira ayo matora arimwo imico itatu, ay'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomine. Ico bikoze abarundi baba mu makungu nibazo kwitabira ayo matora nk'uko bahora babikorera mu buserukizi bw'igihugu cabo iyo bari. Burundi bwababwiye ko bo kwihangana kubera ikiza c'umugera wa corona cateye ku isi kigatuma benshi batava mu nzu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ku bakunzi ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radiyo Ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri Sanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo
cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire, iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane. Tuve ku Burundi tujye ku Rwanda, aho uyu munsi umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Victoire Ingabire yongeye kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabivuganyeho n'undi munyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Justin Bahunga wo mu ishyaka FDU Inkingi Madame Ingabire yahoze akuriye mbere yo kurivamo. Igitebwoba cya mbere nuko ngo ni barwariraye tuzi ko buriya butegetsi bukora. Icyaka bitera uko tumaze iminsi twumvashize igihe basa nk'aho bamutesha agaciro bamucisha ari umuntu bwe, abavuga ko ari bamugeranye na Ebola wamuyonsama asheka ya jenoside kuri mawe. Noneho ejo bundi aho bereye nanone ikibazo gikomeye nuko hari abantu basa naho na leta basa no kuba umutwe, ugasanga inkuru batanga zisa nk'aho zavuye muri iyo ribu ishinzwe kugenzura abakora icyo cyaha. Ejo kuri televiziyo yitwa 250 iyo ngiyo bavuze neza ko basaba yuko bamufunga ahubwo bakanamwica. Ibyo rero iyo usanze abo bantu bavuga batyo batidegembya ntagire ubakoraho kandi bavuga ibintu bivugana n'ubutegetsi, aho dutangira kugira ubukavuga byayo noneho bishoboka kabaye. Ariko se intandaro y'ayo makuba yose ni iyihe? Ni iki cyatumye muri iyi minsi yibasirwa? Intandaro yabyo uretse n'ubwo hari umuntu uherutse kwicwa hariya mu kuwa mbere, uwo muntu yicwa azize ko bibeshye ubashakaga akariwe Theophile Ntirutwa ari mu ishyaka rya Madame Victoire Ingabire akaza kurusimbuka, ndetse ko ubungubu niwe bafunze. Ariko ugasanga kugira ngo bapfundikanye babishyire kuri uwo muntu, ahubwo banabishyiremo Victoire Ingabire kubera ko yavuganye nawe, usanga ari ugushakisha bisa n'ibihuza n'ibitekerezo basa nk'aho basanganywe cyo kugira ngo bamushyire icyaha cye cyose kugira ngo barebe impamvu bamushyira mu gihome. Kuva yafungurwa mu mwaka wa 2018 durashize imyaka 2, urukiko rwamutegetse kuzajya ajya kwiyerekana buri kwezi kandi si ubwa mbere ahamagarwa no muri RIB. Niki kidasanzwe cyabakuye umutima? Ahantu ahamagara agomba kubitandukanya. Hari agomba kujya kwiyerekana buri kwezi uko ahari, aho biratandukanye kwa procureur. Hariya ho hajya kubazwa biratandukanye, ibintu bitandukanye. Biriya rero yagiye hari no kumubaza urakora iki mu biki, ahandi ho no kugira ngo berekane ko ahari biratandukanye. Rero tugomba kubitandukanya ibyo byombi, tugatekereza ko nakanadutangaza ko abo bantu bamuhigira basaba ko bamwica, bakivuga ibyo ngibyo bahera ko bamuhamagaza ngo aze kwitaba. Ko Victoire Ingabire atakiri mu ishyaka ryanyu rya FDU Inkingi, kuki ari mwe muhora ku isonga ry'abamutabariza? Urebye Victoire Ingabire na perezida w'ishyaka FDU yari arenze ishyaka, ni figure nationale, ni intwari igihugu cyose. Buri muntu wese ubungu nk'aho mvuga yagomba kuba yamutabariza. Uti kubera iki? Kubera ko ari we ijwi ubungubu rivugira abanyarwanda, ridatinya ritarya indimi. Kandi niyo mpamvu dutinya ko kubera ko muri iyi minsi ishize n'icyorezo cya coronavirus cyaje, niwe uretse na leta uvuga ibitagenda agatanga n'ibisubizo. Muri Rwanda rero habonetse umuntu ushaka kugira ngo arenge leta, avuga ibintu leta idashaka, aho ngaho abagize ikibazo. Tugatinya ko ubungubu icyo azira ni ukubera ko yarushije abandi, kandi nk'uko bavuga ntabwo twemwe kubikora. Turahamagariza buri muntu wese ukunda amahoro y'u Rwanda, ukunda ukuri, ukunda demokarasi mu Rwanda kugira ngo yamutabarize. Niyo mpamvu ari n'undi umeze nkawe utari mu ishyaka ryacu nayo twamutabariza. Justin Bahunga, ngushimiye umwanya wahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Umunyemari Kabuga Felicien afungiye by'agateganyo mu Bufaransa, aregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Yatawe muri yombi kuwa gatandatu hafi y'Paris. Niki kigiye gukurikiraho? Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yabiganiriyeho n'umunyamategeko Innocent Twagiramungu uri mu Bubiligi. Yafatiye mu gihugu cy'Ubufaransa
kuwa gatandatu mu gitondo, akaba mu by'ukuri agomba gushyikirizwa urugereko rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Urwo rugereko rero akaba ari rwo rushinzwe mu by'ukuri gukurikirana amadosiye yose urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwari rufite ariko atarabashije kugezwa mu rukiko nyine ngo bayige kubera ko abari bakurikiranwe batari barabashije gufatwa. Ubwo rero muri ayo madosiye mu by'ukuri mu rwego rwo kugira ngo urukiko rwa Arusha rurangize imirimo yarwo, rwafashe icyemezo ko ibihugu abantu bashobora gufatirwamo ari byo bizajya byiga amadosiye yabo bikaba byabacira imanza. Hari n'amadosiye amwe n'amwe bahise bohereza mu Rwanda muyo bari bafite kugira ngo babashe kurangiza imirimo yabo mu gihe yari yabahaye, ariko hari amadosiye aremereye akomeye cyane urukiko rwihariye ruvuga ko ari rwo ruzayakurikirana uburyo abantu baramutse bafashwe igihugu bafatiwemo nta burenganzira bwo kubacira imanza gifite ndetse kikaba kitanabohereza mu Rwanda. Muri ayo madosiye rero ni dosiye ya Felicien Kabuga irimo, harimo n'andi madosiye